ndiko ndacerekeza kuri Alvin Smith. Yes, inde Alvin Smith ushobora kuba uri kurambona cyangwa kazombona cyangwa bakazokumbwira. Hari umusista yitwa hajya ninde hajya yitwa Tasha Oda. Tasha Oda ari hehe uyu munsi? Umutipe Alvin Smith aragiye afasha akaboko muririmbyi Tasha Oda, na cyane cyane yuko ucirondeza ngaha muri industry ya Desa 57 ubukeneye bariya binanaribonye bagufata akaboko aramuzanye muri industry. Ariko Alvin tukiri ngaho, Alvin yarafashije Tasha Oda kandi ntuba ariko arakora why not message uri kura Alvin Smith. Moni ya Frere hamwe byo bari byo yarakoze indirimbo na Big Fizzo, indirimbo yarakunzwe sana. Bega hamwe Moni ya Frere yokora na Sadbi, yo bari indirimbo yose imeze gute kurande gwe my brother, ko wabonye indirimbo yakoranye na Big Fizzo uko yagenze, Bega hamwe yokora na Sadbi cyo genda gute? Una ari indirimbo yose imeze gute bivanye no ko wamubonye akoranye na Big Farious haje gikuba kimeze fresh? Yeah bro, ni hit maker please hit make. Urumva icyo kintu kabisa hacaza mega hit. Uravyumva kabisa. Hari kantu nabonye ryari kaka post kuri aba novuga aba promoter bafise amapage, ndabona akantu novuga madame wa Satbi Karum, Madame Bernice yapotsinda akantu, ariko narabona ko iyo message yerekeza kuri Moni ya Frere. Message vuki? Yes, ngo Moni ya Frere nibaze yuko umugabo wanje yo wera kuryohereje man. Ibyo ninde yavyanditse? Ni Bernice kabisa. Hanyuma rero tugiye muri commentaire twarabonye yuko ujya mu Moni ya Frere ya commence avuga ati nukuri arabisho arazi no ku man gende murundi frame kabisa. Moni ya Frere yanditse gute? Yanditse muri commentaire ya Bernice. Muri commentaire ya issue ati yishura Bernice. Yes, arabizi kabisa, arazi no ku man arazi no kugira, arazi no kunyaza. Urumva icyo kintu man. Umukobwa ariko arakora neza uyu munsi muri industry, biragaragara ko ari Moni ya Frere kabisa. Moni ya Frere ari mu kazi kose. Yes, niyo mpamvu rero mvuga ko ari umwami wa hip hop. Yes kabisa. La challenge ya B Face 20, let's go. Nakabesi wapo ndaje kubagonga, ndaje kubavyonga, ndaje kubahanga, ndaje kubahamba tanya kanovera kuvubona kera reba ho bihera nabasize kera ndi umuntu wa kera hip hop niho nibera, je kubaponda, je kubahonda, kubagorora, kubakosora urusako nukuri nta nisoni gamanyanga, je kuvura ingwara yabafashe nka muganga, kabanya kuvyimba mwese muracana imbata, je kubapima sanze mwarataye ibanga. Yo ati yes, one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. And you know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. I'm back again. I'm da kugira byinshi muri entertainment. I'm da kuzanira abahitmaker kuri micro ya Loy TV. Where is the gentleman? Call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera kumena Pasya, yatuma image ibona imeze fresh sana, yatuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni mu cyagana tubabwiza kuri show cyagana kwa kajyo keza ako kumenya amakuru y'abastar, ako kumenya amakuru y'ivyamamare, ati beg ivyamamare byacu ubibayeho gute. Ndakubise neza ko cyo kumva kuri micro Shabo Radio, papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa. Right now ikumwe no mu rapper go Burundi hari umwobwe gwana vena kuri flow zibisanga nk'indu fyina turabona utuzanire ibihanga no buvenge turamena kuri flow nzabavuga jana. Yes wagwana my brother vipi? Ebana shwari kabisa. Uko fresh my brother? Ebana fresh kabisa, santé iko bien. Ebana mind iko bien. Arakini bro. Mufukoni kabisa. No wambesh. Yandirimbo mani ya Big Fizzo. Unaiona nani mifuko iko sawa.
aho nwambeshe man wagwan mifuko iko full sana Full full sana. lakini eh ibindi byose ni fresh kabisa kabisa yeah. reka tugusabire bless kuva kuri ja bro Ibana asante sana wagwan agisokuzi wa Doi TV right now challenge big face on the floor umufana let's go bro la twende yeah ikabo bantu kubabuza kunyegera iryo jambo kera ryari ko ribyigwa abantu kuri uyu mwanya riri ko ribyigwa abafana b'umutima mwiza kandi dukundana sana sinobikora ngo ndababurira umwanya mwese abanyemera nanjye ndabakunda sana sinobura ivyo ngaya naho ndikunda shima uburofa bwishimo vugira mu ntamatama muba mwabuze iki kwera ubundi ataramanyama biti yayitanze muze ndabice ku mavina mubona nidugiye mubigira ivyo gufyina je sinje guhangana jewe nje guhiganwa kandi nje gupambana ntabwo nje gufakana guhayaga bangana beni kukitwankana beshi bazovuga ngo aho gashaka kuvuma ndabishakanye niriga ntabyo kwasama namwe nizo nzigo zanyu mama misanga inyuma wonderful baze nkuri inkofero nizere yuko wanamutse amahoro sinavuga ko tutarafata icicaro muri hip hop waraharaniye amahoro kurenze none mistari n'igihagararo kucwaka zose udekura zamara imiriro kabanye nawe utazohava ubagwaza tension wagwana my brother bro wagwana yes bakuzi wa Doi TV yakoze challenge ya big face umufana big face on the floor yatanze challenge nirimo umufana nimba warayumvise ha challenge abaraperi bose mu Burundi kugira ngo bakore challenge kibaza challenge wa bro yes. Big up sana bro Ibana thanks sana bro kabisa imbere ko tutangura ikiganiro nashatse tubanze dukore freestyle kugira ngo mumenye uwo turi kumwe n'umuraperi wo mu Burundi my brother hari ko bakurikirana kino kiganiro batazi izina ryawe bakwita gute my brother yeah Air Max 257 canke Air Max Desa 57 ucumvise Desa 57 canke 257 uhita wumva umuririmbyi wanyu wo mu Burundi Air Max abantu benshi tuzi ikirato cyitwa Air Max why not kwitwa Air Max bro kuba muzi ivyo vy'ikirato c'est normal kuko kirahari naco me ntabwo izina ryanje sigura ikirato man nta nivyo nambara je nambaye anta mayibonye anta abo izina ryanje hano ryavuye Air ni jambo ry'icongereza isigura air isigura impwemo mu kirundi hama Max ni abbreviation ya maximum ni gifaransa rero izina ryanje no kuvuga harimo impwemo maximum ni kintu cikwije harimo impwemo yikwije je mu bisanzwe muri industry y'u Burundi muri entertainment ya Desa 57 nzanye impwemo idasanzwe impwemo irenze impwemo yikwije of course ushatse kuvuga iki uvuga ko uzanye impwemo yikwije muri industry ya 2 bo mu bisanzwe mu muziki w'u Burundi nivyo shimaze gukoreka ariko hari handi byabyizwa kugera sombono munsi nivyo jenje kuza nivyo nzanye nivyo nje gushikako kumbure hari abandi bageze ndahashikindana harenge of course kabisa nzanye impwemo irenze abasenga muca mu vyumva umwuka kabisa indirimbo yawe challenge wakoze kwa Big Face ni indirimbo yamaze kugera kuri pages ya Facebook ya Big Face on the floor umaze kubona challenge yawe Big Face on the floor ipostinze wavyakiriye gute bro bro narabyishimiye cyane ni ibintu by'agaciro ku muntu nkaje bakiri hasi cyane kabisa turi hasi mbwa twizeye gushika mbari ariko kugira ngo ubone urakoze cyane nci umustar akomeye nka kurya aye arakira indirimbo yawe ikoca baragipostinze ikintu uhita wumva d'abord nuko aba yagishimye ashobora gupostinga ikintu atumvirije yaracumvirije arumviriza ibiri mu contenu hanyuma aracapresse aragipostinga nanje navyishimiye sana vraiment hari hose umve nanje ko navyishimiye of course bizogenda gute usanze utarimwe mu bazotsindira ushaka byo nibisanzwe musanzwe haburana babiri canke batatu bagatsinda umwe ariko umuntu kujya guhigana sivyo musanzwe sivyo abayise twetse batwitize tujya guhigana twitize kubo wa mbere ubundi umukunze wo wanyuma nto kwigura aja kusesa umwanya wawe n'uburyo bwawe yes nibisanzwe nintajamwo hakajamo barumuna banje kumbure nanje nzoshikirwa buyindi ncuro umwe wese umwanya wiye of course igisara kan wavuze uvuga yuko Big Face on the floor ngo niwo kwicara ngo inkofero ibintu nka bene ivyo harakantu wavuze mu ndirimbo uvuga yuko Big Face on the floor ngo niwo kwicara ngo ibintu by'inkofero warashatse kuvuga iki bro on the floor banze nkuri inkofero nizere yuko waramutse amahoro sinovuga ko tutarafata icicaro muri hip hop waraharaniye amahoro
kurenze none Mr. Ninigiha yeah bro urushatse what's kuvuga be face on the floor Mm. navuze nti sinokwicara kwanza sinovuga kwanza utabanje gufata ikicaro bon musanzwe be face je mu muziki w'u Burundi na cyane muri hip hop ndamufata novuga nk'umuri legend muri hip hop ariko hari abandi bita abami muri hip hop bro ni bande je ntabwo nzi ariko numva ngo barahari ikintu nomubwira kimwe uwo muntu yita umwami ikintu musanzwe ucibutsa abantu kuri umwami ntuburagira ko muba ubundi uri we bababizi nimba rero wari wo vyeyeta twe ntabyo tubuzi wo turamuzi of course mvuze nti uwo muntu yita umwami namaze ashira ibirenge hasi kwanje namba uwo yita umwami atari uwo ndiko ndavuga akaba ari uwundi atandukanye n'uko ndavuga nagomba ndamubwira ikintu kimwe ucibutsa abantu yuko uri umwami ntuburamuba ubundi uri we bababizi yes kabisa na big face on the floor brother kuvuze ngo big face umwami wo muri hip hop like ni umwami wa hip hop mu Burundi iki kintu gitumye uvuga ko big face ari umwami wa hip hop mu Burundi bro je barabizi ukuntu nimereye fanatisme je sindayishira mo santi wallahi hata nta musi numwe musanzwe uje kugira ngo mvuge ko muririmbyi ari ndaba ama content y'indirimbo aririmba nkaraba message asiga mu bantu bro je turemera nimba we tutemeranya haze kuza abantu muri commentaire dushaka kwemeranya bavuge yuko Bface ataharaniye amahoro mu muziki wa hip hop urazi gituma hari indirimbo zimwe yagiye adisinga akadisinga aba DJ batavuze indirimbo z'abarundi akadisinga abana bari bitwara nabi mu mashengero bike bifise message biha abantu man kandi yaturirimbiye ubuzima tuba turimo urabona no musingira ngo mu ba DJ bo Burundi ko hari ikintu cyahindutse cyane byose tubikeshaho niyo mpamvu rero mvuga ko ari umwami wa hip hop yes kabisa la challenge ya Bface 20 let's go la kabisi rap ndaje kubagonga ndaje kubavyonga ndaje kubahanga ndaje kubahamba tsanya kanovera kuvubona kera reba ho bihera nabasize kera ndi umuntu wa kera hip hop niho nibera je kubaponda je kubahonda kubagorora kubakosora urusako n'ukuri nta nisoni gamanyanga je kuvura ingwara yabafashe nka muganga gabanya kuvyimba mwese muracyari imbata je kubapima sanze mwarataye ibanga yo atsa sasa bamanyanga ni bande rero warinde muri iyo face abahitazi bro nta muntu numwe basinda kubwiza ukuri kwino si ufise inyenyeri yaka uzokwa mufise abahetazi hariho abantu bawe nubwo uko wobikora kose bagoma bari ku ruhande rwawe nabandi gomba witere parufi bazoguma bavuga kunuka ndabeshe bro yose abo rero nimo navuze novuga ni nabo bavyonzi abamanyanga ibikini ibintu nk'ivyo kabisa industry y'umuziki uyibona gute makano kanya nko muri review by the way bo industry y'umuziki novuga ahiri no munsi tugerageje kuraba mu myaka irenganye gato uno munsi novuga ntiturashika aho dushaka nayo mpamvu tubandanya dushiramo inguvu nyinshi kugira ngo uyu ahindura iburi ahindura ibindi twese tudoshike hamwe dushaka ariko mu majambo make novuga yuko intambira hari vraiment bariko baraza neza uno munsi aho uca hose wumva aba DJ zandirimbo z'abarundi bariko barazivuza kandi abantu baryohewe byumvikana yuko baba DJ bararonka ibintu bishasha bivuye ku baririmbyi bacu b'abarundi hanyuma bagashobora kuronka ivyo bavuza hanyuma umunyagihugu nawe akazana akaduciza ugutwi akaza kuryoherwa yes kabisa ndashaka utangiye message rero kuri ba bantu badakunda industry y'umuziki wa gatano kabiri gatano yeah bro ikintu no babwira nta wanka kwanka bavuze ngo nangwa nabahetazi sinzi abahetazi cyo bisigura like ariko ndashaka utangiye message abahetazi ni jambo gicyongereza mane we ngaho usanga ukunda ibintu vya love niyo mpamvu ngira ngo ijambo heta tarimenye bo abahetazi ni contraire yaba lovers ni kuvuga na abansi muri rusange yes hanyuma ikintu novuga ku bantu banka umuziki wa 1957 nagoma ndababwiza ukuri nta wanka konka nyina ngo agwaye amaheri uko biba bikose ubwiza kubikunda hanyuma aho bitagenda neza wewe ubwawe uraza ukavuga ati ahakosora aha kugira ngo dukoreshe kakajambo twese turi kumwe birashoboka yes ikintu babwira ndiko ndaraba natwe ubwacu nyine turafise novuga utuntu nitwe tutagenda neza bro ikintu ngiye ngo ndakubwira ndiko ndacerekeza kuri Alvin Smith yes harinde Alvin Smith ushobora kuba uri kurambona cyangwa kazombona cyangwa bakazokumbwira hari umusista yitwa hajya ninde hajya yitwa Tasha Oda ari hehe uyu munsi umutipe Alvin Smith aragiye
afashe akaboko umuririmbyi Tasha Oda na cyane cyane yuko ucirondeza ngaha muri industry ya Desa 57 ubukeneye bariya binararibonye bagufata akaboko aramuzanye muri industry. Ariko Alvin tukiri ngaho Alvin yarafashije Tasha Oda kandi ntubari karakora why not message uri kura Alvin Smith. Ni nayo mpamvu ndiko ndafatanya ibi bintu mfatanya Oda na Alvin Smith. Ubundi bwo ntabwo nari kumuzana mugihe nzi ko atamufashije yaramufashije ariko none umunsi ibikorwa byo bigeze hehe waramuzanye turamumenya budakeye kabiri uramusize uragiye bro vyafiriye hehe turakumbuye na Tasha Oda muri industry turamukumbuye kabisa uvyumve ko tumukumbuye. Message rero ushatse go Alvin Smith ni Alvin Smith nimba umukobwa wacu akihari mwegere hanyuma ibikorwa bibandanye of course kuvuga rwe nawe Tasha ariko uvuga ngo yarazimye ariko Tasha Oda ari karakora bro ari karakora iki bro je kugira ngo mve ko muri mde karakora fatira ku bikorwa be karakora ari karasirikira mu buryo buhe namba yarahinduye yagiye gukina comedy je nta comedy ndaba sindi vraiment ariko nyimba aririmbo muri ziki w'u Burundi tuje ku mbuga ziwe turabiga bro ubwo hari igikorwa gishasha byafiriye hehe none kuba Tasha Oda atari karakora why not uri kurabigereka kuri Alvin urazi gituma ndiko ndamubwireka ko namba ari we yamuzanye muri industry uko biri kose urafise ko baganiriye anomba ko afise impano nimba yamwemereye uburyo nimba yamwemereye kumufasha ibintu biriya hanyuma no museko batereka arasohora bishobora kuba vyavuye ko Alvin Smith ugasanga bimwe yari yaramwemereye vyose ntari karabimufasha cyangwa ugasanga vyavuye kuri Oda nyene ugasanga wewe ibi bintu yabijemo nk'agakuku ntivyamuryohe ariko niyo mpamvu ndiko ndatanga message kuri Alvin Smith atubwira aho byafiriye namba ari kuri kote y'umukobwa namba ari kuri kote yiwe turakeneye umuco of course. Uvuze yuko Tasha Oda umuririmbyikazi wo mu Burundi novuga neza yuko yari karabikora neza aririmba neza sana atari karagaragara muri industry sindabizi ariko icozi nuko jari karakora ariko abafana biwe ngira barabizi. Ikibazo kimwe cyerumva no kubaza niyuhe mwigeme muri industry ya 257 ubona ari karakora neza mugivuze yuko hari abandi batariko barakora. Bro ama pari kabisa ndiko ndarabisha ijisho ryanje kandi n'abandi bantu beshi bakurikirana umuziki w'u Burundi umukobwa ari karakora neza uyu munsi muri industry biragaragara ko ari Monia Frere kabisa. Monia Frere ari mu kazi kose yes kweri kuvuze ko Monia Frere ari wari karakora agusumbya abandi bigeme hariho ba Vania Ice hariho ba Be Nice hariho ba Mokens hariho nabandi benshi bagiye batandukanye navuga neza yuko abariko barabikora fresh makino gehe why not uvuze yuko Monia Frere ari karakora sana makino bo bisanzwe abo bose uvuze nabakozi beza nabaririmbyi beza nabandisi beza kabisa bose ndabemera ariko kugira ngo mvuge umuntu ari karakora cyane makino gihe ndabira kuko ntari karasirikira ku mbuga uko biri kose umuririmbyi yaririmbye hanyuma ibikorwa bye bikaja habona abantu bose bakurikirana umuziki barabona ivyo yakoze bakabona n'umwanya bimaze ndiko ndarabarira umwana ariko sirikira kumbuga makano kanya ni Monia Frere kana natsinda urabona no muri Miss Burundi baramwizeye mane bajya ntibapfa guhikira ko umuntu adakora bamusanze ku kivi yes kabisa. Ni na Monia Frere novuga neza ko dutanguye kubona amafoto yerekana ko ashobora kuba hari indirimbo oyiwe n'umuririmbyi akomeye cyane muri industry ya 257 umuririmbyi azwi kwizina rya Sabi Satura Mabafre n'amabuye kuva hariya muri Empire Avenue bega kuvuze ko ari karakora Monia Frere ukabona n'amafoto ari karasirikira agaragaza ko hari indirimbo ishobora kuza ya Monia Frere na Sabi ivyo navyo like bivuze iki kuri wewe? Bro abugize ico nyibutsa kabisa hari kantu nabonye ryari kaka post kuri aba novuga aba promoter bafise amapage ndabona akantu novuga madame wa Satbi Karum Madame Be Nice yapotsinda akantu ariko narabona ko iyo message yerekeza kuri Monia Frere message vuga yes ngo Monia Frere nibaze yuko umugabo wanje yobera kuryohereje man ivyo ninde yavyanditse ni Be Nice kabisa. Hanyuma rero tugiye muri commentaire twarabonye yuko ujya mu Monia Frere ya commence avuga ati nukuri arabisho arazi no ku man gende murundi frame kabisa. Monia Frere yanditse gute? Yanditse muri commentaire ya Be Nice muri commentaire ya issue ati yishura Be Nice yes arabizi kabisa arazi no ku man arazi no kugira arazi no kunyaza urumva ico kintu man
abaririmbyi b'abarundi rero jewe sinzi ko ari bezi sinzi agakino baba barimo ariko uko biri kose barafite ikintu bakriye kugira ngo babandanye basirikira ku mbuga ariko biragaragara neza yuko hari igikorwa kiriko kiraza yo coming soon iri kiraza hagati y'abaririmbyi bakomeye babiri Monia Frere and Satpi Karum. Yes, of course. Monia Frere hamwe byo bari byo yarakoze indirimbo na Big Fizzo, indirimbo yarakunzwe sana. Bega hamwe Monia Frere yokora na Satpi yo bari indirimbo yozimeze gute kurande gwe my brother ko wabonye indirimbo yakoranye na Big Fizzo uko yagenze bega hamwe yokora na Satpi cyo genda gute una ari indirimbo yozimeze gute bivanye no ko wamubonye akoranye na Big Farious haje gikowa kimeze fresh. Yeah bro. Ni hit maker please hit make. Urumva icyo kintu kabisa hacaza mega hit. Uravyumva kabisa. Bo Satpi Karum mu Burundi no hanze turamuzi yuko ari muri ashoboye kabisa. Abishoboye ari mu kazi kandi amerita. Hanyuma Monia Frere nawe nabivuze ko ari mu kazi nibahura je suis sûr bazoduha ikintu kizima kabisa. Kizoryohera ugutwi kikaryohera no mutima. Of course. Nembo Fizzo ukunda umenyeshe kuri legend. This is Rinoji legend. Hari message nabonye ahantu bamwe bavuga ngo Rinoji ngo niwe yoba yasabiye collabo Monia Frere kwa Satpi. Mbega ico kintu ku ruhande rw'iwawe bivanye nuko ngo Rinoji ngo yakoranye na Satpi ngo ubu naho ngo basabiye collabo Monia Frere ngo kwera ngo bari mu rukundo bamusabiye collabo kwa Satpi. Mbega ico kintu uremera ko ari ico mu gihe tuzi ko abantu mukurikana Rinoji no minsi yongeye gupostinga Embo Fizzo ukunda umenyeshe kuri legend. Mbega ivyo bintu byo ku ruhande rw'iwawe my brother Rinoji mwana yafashwe n'iki musasa? Yeah bro, I'm a part. Nza kubisigura mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere kubijanye nuko yoba yaragiye kwa Satpi akamusabira novuga collabo agasabira umusheri we collabo kubera wasandwa aramushikira kwa Satpi. Kimwe bishobora kubavyo. Icya kabiri bishobora no kutabavyo. Urazi gituma nimba hari collabo iri kirakogwa hagati ya Satpi na Monia Frere. Monia Frere ubwiwe afite izina nawe ngaha kandi amaze gukorana n'ibihanganga ngaha muziki tuzi. Hariho ba Big Fizzo, hariho ba Satpi, hariho ba Fernando bakoranye izijya ndirimbo za hajya nini. Bari kumena ba Yes, beshi kabisa. Kumva rero ko tokwishikira nawe kwa Satpi amwisabiye collabo kandi bose arabakozi sinumva yuko umenga ivyo bintu noshoka ndavyemera cyane ndabihakanye ariko ko ntabizi bro bishobora no kubavya gusa ikintu kimwe ndiko ndaraba no munsi uko Rinoji bimeze kubiko biramuvugwako je suis pas sûr kuko Rinoji mwarabonye ngira ngo abantu bakurikiranye imisi Burundi mwarabonye ibintu by'ama challenge byabaye vraiment hariya kuri stage. Hageze umwanya w'indirimbo Monia Frere yakoranye na Rinoji aramuhamagara arankakuza apare yuko ari amakouple nubwo bari ibintu bateguye baradesevye abafana man basi rijya nihigano ryari ko yakurikirana uvuga hafi isi yose bagaca babona yo umwanya warashikiriwe bakaguhamagara ukankakuza hariho je ndibuka umenga hari heje kurengana novuga uyu muraperi B-Face kandi we bakimuhamagaye yaba yasimbiye Monia Frere amuhamagaye. Yes sinibaza Monia Frere ahamagaye na Rinoji baramubura vraiment aravuga ati ndamuhaye iminota 5 kandi nubwo yo yavuze ngo ndamuhaye iminota 5 Rinoji ashobora kuba bifashe nko kugara ariko bamenye neza yuko biriya bikorwa byari kwirakoreka hariya ntiyari shooting isanzwe cyari ibintu biri program bifise amasaha biko yakoreka. Tukiri ngaho nyene my brother wibaza ko ari iyihe mpamvu Rinoji yatumye yanka kutuga kuri stage gufasha Monia Frere indirimbo baririmbanye mbega ko baruko batandukanye mu rukundo mbega yo bari showbiz ariko sinibaza ko showbiz yotuma umuririmbyi adaduga kuri stage kugira ngo aririmbe indirimbo baririmbanye kuri stage. Ku ruhande rwawe ukeka ko ari iyihe mpamvu Rinoji yase kuduga kuri stage gufasha indirimbo baririmbaye na Monia Frere? Yeah bro cyambere sinovuga yuko Rinoji yabibujwe nuko kumbure atamenyereye stage ya wapi kabisa kubera muri novuga muri tour ya mbere y'aba Miss yabereye Ingozi yararimo niwe wanashaka ari mu ambassador brand ambassador wa ntuzeye wa Miss Burundi Ngozi. Rero kuba bamuhamgaye hajya mu gikorwa nk'icyo yakoreye Ngozi nibaze ko cyari kumutera ubwoba ari imbere y'abantu baririmba kandi kanatsinda ari karirimba indirimbo yiwe
bafatanije n'ujya muri yimvyi Moni ya Frere ahubwo ikintu nibaza ko cyabimutumye hari abantu bafatira hafi man wakana ko sumubwiye ati ka grava ashobora kuba yafashije minota 5 ati jewe kabisa legend yanyibagiye nduge kuri stage gamani minota 5 reka mpoeshe oro navyo bya biboro hariya biriko umwanya uri kuragenda ntibahagarara kubera iki biri program rero gushika naho bigira bamwihoza umukobwa akikorana Rinoji ntibigeze mu twereka no kuri kamera ngo tumubone kuri ku ma ecran aho tugeze tubona sinzi ko yarahari sinzi ko atarahari ariko kino mubwira namba yarahari yaradekonye cyane kandi azana asaba imbabazi namba bishoboye yes niyo message hari Rinoji niyo ndamuhaye kandi niyo hari Rinoji yes urabona ijya couple ya fresh abantu bose baratanguye kuyimenya mimi no hanze bavuga couple Rinoji Moni ya Frere none no musigamana ko nzi couple keshi hagiye irongoye bava ngo nguzanye mufashe none gamani wowe umuntu yakubwiriza umufashe kuri stage Rinoji ari wewe uri umuririmbyi wowe nyene iyo azi ngozi Moni ukamuhamagara kankakuza uno musi mwari guteka bigasha yeah tude turitondera ibintu rero ariko Rinoji yasaduka kuri stage yaravyatsi kabisa yaravyatsi kandi sindiko ndigira kabizi man sindiko ndigira joko ni mugabo ni impano niko ndatanga nkuko nanje ubundi yo mpano twese mane turafise ivyiza dukora turafise naho duhengama ifore ko turahanurana of course hari abantu batanze commentaire na bamwe nabo nabandika commentaire ngo nukubera Moni ya Frere yahebye Rinoji ngo niyo mpamvu Rinoji yasaduka kuri stage mbega ivyo navyo like ubivuze kwiki ya uko biri kose namba barahebanye irya ndirimba arikira hari ntibayikuye ku macano yabo iracyahitinga mu bantu uko biri kose namatamu hamagaye ngo berekane urukundo bafitaniye kuri stage akamuhamagara ngo baririmbe igikorwa bakoranye urumva ivyo ntibisa ni ibintu bibiri bitandukanye mu kazi ni mu kazi mu rukundo ni mu rukundo of course bwana my brother agese ndibaza mwavyumvise ni muri vyo umuntu novuga neza yuko ariko arabikora fresh bamwitwa Air Max genda kuri YouTube wandike Air Max kore subscribe kuri Facebook umulike kugira ngo uzurabona byishacisha ko my brother ndashaka utange message imwe ku muririmbyi yabahaye challenge ari we bita Big Face on the Flow Kamakawa akubwira ati rap machine rap Yuda wagwan let's go message kuri Big Face on the Flow bro message no kubana umuhereza uyu mujama kwanda ndamwemera sana afite tuntu tudu creator akreya kugira ngo bari abantu bari under nabo baze bapambane baje muri tere man musanzwe urabona iyo uri kuraririmba novuga ucirondeza nka twibwe hari gihe ubusa n'umuntu ariko arakinira inyuma ya tere mugabo yirose umuntu akwindiza none wewe naho basika 1 minute dufate turi muri match ya football hakabasikaye umunota umwe gusa hanyuma ujya mu kocha wanyu wowe nyamba wari kuri bench uri nyuma ya tere akakwinjizamo man uwo muntu tudaraza ukawukoresha utarenze kwidodomba ngo kubera ngo abandi bakinye gucyana gucya je rero umwanya yaduhaye ndawushima cyane naraje ndakora nabandi beshi barakora man abadukanguye tute twipime dupambane turabuko bigenda jewe man nagomba kugize kuri ikintu kimwe beshi nkuba ariko baramumva ndiko ndavuga bino bintu basakomye ko ndi umuraperi wa hatari wa kera man je sindi n'umuraperi ariko hip hop ndazifise je ndirimba R&B je no kuvuga urabona kujya kuntu umuziki Bface yawubatse Bface ibintu no kuvuga ivyo yahereyeko je ndobihiriza ko narabicuritse wowe warabicuri yes Bface beshi bamuzi mu muziki wa hip hop dance kubita ibintu byo kudisingana mu Rwanda no mu Burundi murabizi nivyo byamuhaye izina ariko harageze igihe arahindura man aja muri R&B akwita ama afrobeat kano musi twasanze byose abishoboye kabisa uno musi indirimbo yose arikuye uza gusanga n'indirimbo imeze neza yanditse neza iririmbye neza haba muri hip hop haba muri R&B je rero ukuntu bimeze nararavye asanga underground boss bariko bararuka uno munsi baraza bakinjira kuri hip hop kubera hip hop bisaba mind yawe nta bintu byo byahatani ngo hibongoze ngo ugire nturandira amabere melody biki bisaba gusa kuzana umutwe wawe ukazana imistari imeze fresh ukayitondeka ukayishira kuri beat ariko R&B bisaba ubuhinga bisaba amajambo wandika nambo ririmbo rukundo utuza kuburi romantique nawe ubwawe avaye ko amajambo ari romantique uyazana ubwizwa kuburi romantique wewe rero nararavye sanga je ahanini no kwifokaliza muri R&B ariko kubera hip hop nayo ndayikunda nazo nyene indirimbo nazanditse iyo batanze challenge jewe bazagombe bampena challenge ya gospel ababishoboye je nzoguma naje kabisa ikintu rero nobwira Bface merci sana mutama kandi turakubaha kabisa hanyuma nabandi bose bakora hip hop turabubaha ariko novuga yuko hariho umuntu azana professionalism mu kazi ukabona neza yuko ibintu ari karakora atari artificial ahubwo ari tara ikintu basi sinkunda kukibona ahantu heshi ubundi jamba challenge bama bayatanga nkuko yabikoze bana mana yakoze rero ndagushimiye cyane ibisigaye twarakoze
turi ku ruhande rw'abaririmbyi, uruhande rwa Jiri ni wewe nabo kombure muzoba muri kumwe, nimwe muzamenya ko mutora ariko muzorabe nyene mutora ababimerita kamene kabisa. Wagwan. Wavuze ngo urimba R&B. Let's go. Imbere ko turagize ikiganiro. Yeah, mbere na mbere tubivuga byari byoroshe ko vyumva, none he duhuje imitima ivyo rusako ntituvyumva, amahirwe nagize nahuye n'ukuze asinzi naho vyanyuze none he ndashaje bisanze naratwawe asinzi ico wampaye atuza kumana mirere, none ndashaje nisanze naratwawe asinzi ico wampaye atuza kumana mirere, akuva kera kugeza uyu mwanya nanoze tangurira, akurambana kugeza no mu busaza nawe adushira agahigo. No 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 no, say no 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 no, kwa yo no 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 no, inamana hamuwezi. Wagwan, my brother. Thank you so much, my big bro. Yes, bakuzi ba TV ndibaza mwabyumvise mitwa Air Max umuremvyi w'umurundi ararapa akarimba hip hop, urumva ko ari nka B-Face on the flow. Bro, reka ndakwifuriza kugira amahirwe n'imigisha uzukorane featuring na B-Face on the flow. Songa mbere my brother, asante sana wakoze kuduha time my bro. Ibana lot of thanks kabisa. Wagwan. Ibana blessing on you. I'm here ndahari vraiment nzi nkore kandi ndavyizeye yuko umwanya n'umwanya nzogera hari abandi bageze ndanaharenge ko byose bivaga mu gukora mani. Wagwan. Nta wapfutse yambaye Shala. Kabisa. Yes, bakuzi wa TV, reka ndagushimire sana wakoze subscribe, utarayikora please ikore rena kugira ngo uzurabona professional interview kuri kamera. Bari kumwe na Pasini watumye image ibona imeze fresh sana, yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Je bari kurumva kuri micro Ishebo Radio, papa mutabose mugu atapapa na mwana kugira abeho umwana habanza kuba papa. Loy TV wagwana, we love you so much. Salute.